kwa kane mu 1954 ku mutumba wa Kabasazi muri komine Mwumba paruwase ya Ngozi. Yakorewe mu busaseredoti kw'igenekerezo rya 11 kwezi kw'indwi mu 1987 hariya muri paruwase ya Musenyi. Yaciye arongekwa mu butumwa kuva muri 87 gushika muri 88 muri paruwase ya Buraniro, hanyuma kuva muri 88 gushika muri 91 aba umunyabigega w'iseminari ntoyi y'Imureke, kuva muri 91 gushika muri 95 yari muri paruwase ya Rwisara, aho bamariye kwica patiri mukuru bari kumwe muri iyo paruwase ya Rwisara muri 95. Patiri Nkanira yarahungiye mu gihugu ca Cameroon, aho yafatanije kuba impunzi no kwiga amashure mu vy'amategeko. Yatevye guhera muri 98 ahungira mu gihugu c'Ubutaliyano, ariko naho nyene afatanya amashure yongera arakora n'ubutumwa muri diyoseze ya Civita Castellana muri paruwase ya Caprarora mu gihugu c'Ubutaliyano, aho yabaye gushika muri 2015. Yagarutse mu Burundi ubutagisubira mu Butaliyano itariki 6 z'ukwezi kwa mbere muri 2015, araheza ashikira ku kirimba c'Umwungere. Yagenwe mu kwezi k'umunani 2015 ngo abe patiri mukuru wa paruwase Nivo, aho yavuye yabaye umwaka umwe. Hanyuma guhera muri 2016 gushika mu